Ndaboye batwayiraye kumbe jewe ntubizi ko byanshikiye ndi mu mpimba bakakundana kwa muganga ntiharinze kuza abavoka bamburanira hanyuma hanze rikavugwa mu ambasade rikavugwa hajya kugira abanjanye kwa muganga wimbe yuko aribo bagira ati turabiretse ni umujanye kwa muganga bararemerewe baterwa igitsura zikera amambasade afise inguvu abanyamerika barahugutse ababirigi abafaransa abadagi barahaguruka babona kunjana kwa muganga none iyo umuntu akwanye kuja kwivuza kandi uraba nabo bankira ni bande n'abantu ubona bafise igihagararo bari bafise igihagararo hanze n'abundi muntu muto hajya ntibazovuga ngo bamwanye kuja kwa muganga ari kinini barakimuha hari kumujana kwa muganga barakimuha ariko hariho abantu bamwe bankira kujana kwa muganga bagira bati yopfa tugize imana ati azoba yishwe n'ingwara ntibazova ko ari twebwe twamwishe harya bunyoni iyo tudasemerera iyo tudavuga ngo tuvuge burya bunyoni ari iminsi 3 n'itanu yarasigaje ari muzima rero nkagirana nihabaye ikintu bakinisha baze bahise gukinisha umunyoro kuko umunyoro si umwe ntawuzi n'umuntu awujamwo ntawuzi n'umuntu awuvamwo ibyo bigiye bafunga Domisiyano na Kageni twari tuzinanye bashitse mu mpimba baravye ati ibintu n'uko bimeze niyo muza mukaba mwasize izo mpume agashwagara mwamushikira ahantu heza